Bakunzi bacu bakunzi b'uruga B Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino iganiro cacu cigenekerezo rya 2022 kwezi no kwa gatanu no mwaka turimo w'ibihumbi 2025 hari abantu benshi baguma banyandikira bambaza ati amakuru bimeze gute muri Uvira situation zimeze gute twumva ngo M23 igeze ngaha ariko turaje makino iganiro kugira ngo tubahe ukuri kuzuye ndazi yuko ababandanya baba ivyifuzo vyabo vyovyo atako batogira kugira ngo babahe ivyifuzo vyabo kandi ni droit yabo kubaha ivyifuzo vyabo rero mwakino iganiro twabateguriye ibintu vyinshi ndetse turaza kubabwira situation muri Uvira ndetse tunababwire aho bavuga ko M23 kari higeze nyamba rivyo nyamba rububeshi biri mu vyo twabateguriye mwana makuru ko dufise n'amakuru menshi yavuye aho mu gisagara cyaye mu micungararo ya Uvira ayose ari makino kiganiro twashoboye kubatunganiza rero murabizi simba ndumwe mu kiganiro kenshi bandi kumwe n'umusesanguzi rero imbere ko ndamakaze na karibu kamanzi ndamutse cyane umuntu wese dukurikirana yaba ari mu Burundi mu Rwanda muri Afrika muri rusangi bari ku mugabane wa Burayi muri Europe Asia ndetse na Amerika bose bumve yuko tubaramukije cyane tubaha n'ikaze mwakino kiganiro rero murabizi umusanguzi turi kumwe 5 kuri 5 kugira ngo ababwire ukuri ndazi yuko abantu benshi mukeneye ivyo aza kubaha umuco kwino nkuru ziriko ziravugwa ijyanira cyane ku binyamakuru byo mu gihugu cy'u Rwanda rero mbikana mu ikaze bwana musanguzi nizereye ko bimeze neza kadira ko ikaze mwakino kiganiro cacu ubona yuko ari kiganiro abantu benshi ndazi barindiranye gishika amahoro cyane bwana journaliste ndagushimiye cyane ego kwikaze umpaye no kuba wandamukije jewe no kuri meze neza ego usibye nagakorora numvumenga kabaye nkikiza ego abantu benshi tuguma dukorora sinzi impamvu klima yahindutse reka nce ndamutse n'abadukurikiranye aho bari hose ego ndanabahe n'ikaze ntarenze kubatebera bwana journaliste kino kiganiro reka kwanza nsabe umuntu wese aza kucumba kugeza kuri uyu munota wa 2 n'amasegonde aze kwigora acumbirize cyose tora gatebe kandi tumusabe aca gisangiza n'abandi haba mu groupe canke abagenzi yes kuko ni kiganiro bisa nkaho amajambo tugiye kuvugiramwo bisa nkaho tumaze kuyavuga mugabo tuguma tuyasubiramwo kubera ko abantu badukurikirana benshi batazi intambara iragwanwa yariyo kandi n'ikiganiro nibaza ko mpava mvugiramo n'amajambo menshi bitewe n'amakuru ndiko ndaronka atandukanye cyane gose ava mu burere butandukanye rero bazi kunyihanganira ariko ndagerageza sintwagwe n'amasantima mpava nsanga narenza karimba kabisa bon imbere yuko twinjira muri Uvira situation ya Uvira mu nkunde tuze kuyiherezako nakibazo dutangurire kwanza ku majambo Lieutenant General Masunzu yabwiye ingabo za FARDC muri geyari muri Warikare hari kwigenekerezo rya 14 na 15 nuhare mu rugendo akoranya ingabo za FARDC azibwira amajambo aremereye cyane gose umuntu wese yobwira abantu ayoboye kabuvyeyi yes uyu mu generale yarabwiye aba FARDC yuko atawundi muntu numwe azoza kugwanira igihugu cabo ca Kongo kiretse abasirikare bonyene ba FARDC n'amajambo bisa nkaho yareka arabibutsa inshingano yabo kuko igihugu cyose cyama gifise ingabo zijejwe gucungera umutekano w'ico gihugu n'imbibe zaco hari uyu mu general w'umunyamurenge Masunzu yariko yibutsa FARDC kandi yarongera babwira andi majambo akomeye nubwo akomeye kabisa kuko yabibukije amajambo yuko ekipe yataka niyo itsinda umbara yababwiye ati tumaze imyaka myinshi igihugu cy'u Rwanda caratuvogereye ku butaka bwacu haraje novuga yakoje imvugo harabaye ibiganiro ibihitangabo byinshi bigamije kurondera inzira y'amahoro arama kuri buno butaka bwacu bwa Kongo mugabo ntaco byatanga wasanga intambara ihagaze inyuma y'igihe gito
ikongera igasubira ati mugabo nubwo biruko agataka ka Kongo kamye ari nka kibare k'igihugu cy'u Rwanda kuko bakavogera uko bukeye uko bavyipfuje bwana journaliste narishimye kwanza gutangura kora amajambo kugira ngo tuzi kwinjira mu kiganiro cyacu aha nagomba nibutse abadukurikiranye yuko ari kuva muri 2012 aho leta ya Kongo bagirana amasezerano na leta y'u Rwanda yuko leta y'u Rwanda igomba gucunga imbibe za Kongo ico kiganiro mu byo bwiramvuye twaragikorera hano ku rubuga rwacu cyaraciye mbere baranemeranya amasezerano yuko iperereza ry'u Rwanda ryemerewe gukorera muri Kongo ikindi banemeranyije kinateye n'ubwoba ata muntu nacemera mu gihugu ciwe naho bari banemeranyije yuko umunyarwanda azoba afise uburenganzira bwo kuba muri Kongo kandi binamushobokeye akitoza mu ndongozi za Kongo hari kuri president ni Kabila Joseph Kabila yes so ibi bintu bona journaliste birerekana yuko ni plan yabayeho kuva kera u Rwanda rwamye rurondera inyendamuvano zo kwama rufrekanta uko gwigombeye muri Kongo nukuvuga rwarabatije amanyanga yago muri Kongo aba matagatifu niyo mpamvu iyo hahindutse umupresident akaza agasa nkaho aje novuga gusambura amasezerano bakorana intambara cazivyuka gushasha so ibi rero bona journaliste ni ibintu novuga ko bitariko birahera vuba ntibiriko birahera vuba ndaze no kuvuga impamvu bino bintu bitariko birahera vuba nubwo biboneka yuko FRDC bisa nkaho cette fois-ci yabaye révélé kubera aya majambo uyu General Masunzu yabashikirije kandi mu vyukuri kuva aho abashikirije amajambo mwarabonye impinduka ku rubuga rw'intambara kuva igihe kuva mu matariki ya 15 kuduga zawarikari harabaye impinduka ikomeye cyane muri Sud Kivu eka mbe no muri Nord Kivu ntibasigaye inyuma bobo barakoze birashimwa murantunga so bona journaliste ikintu gihambaye ngomba kuvuga nigiki hariho video iriko irasirikira ku mbuga ngurukana bumenyi y'umu RDF yafatiwe ku rugamba nibaza ko benshi baramaze kuyibona mugabo yatanguye gusirikira kuva hirya yejo nimba nihenze ndanayifise nanje umwe bari baboheka inko no apanujya yaraboheka inko ujya we yavuga yuko we yavuga ko ari mu irevre ari mu M23 mugabo ugiye afashwe ari kariba hariho undi yafatiwe ku rugamba aho yavuze amajambo y'ukuri kwiza intambara ziriko zirabera muri Kongo kabisa uvyumvirije n'amajambo aza guhura n'ama histoire menshi yagiye arashikirizwa n'abanyepolitiki bamwe bakuze aho mbere ayo majambo uyabwiye umuntu atayatahura directement kwitwa yuko uri intera hamwe cyane gose bwana musanguzi abantu bacu babakeneye kumenya cyane ukuri kose hari abatashoboye gukumviriza amajambo cyangwa ngo bayumva hano na hamwe bayakurikirane urashobora kutubwira bimwe mu vyari bigize mu majambo uwo mu RDF yashobora gushikiriza inyuma yo gufatwa yes nico canzanye kandi uyu munsi nkundire nuze kumpagarika ku minota 10 canke ingahe nkundire dukore umwanya wose ushoboka bo ndagerageza sinumva mwanya muremure mugabo nkundire nze kuvuga ibishoboka byose so uyu mu RDF yafatiwe ku rugamba baramubajije impamvu bahisemwo kwizizira muri Kongo ijambo rya mbere yavuze ngo twebwe abo mu bwoko bw'abatutsi nta gihugu na kimwe dufise kitwitirirwa umva amajambo nginaremereye uyu munsi tuko turavuga ngo nta by'amacakubiri nta by'amoko mu Burundi no mu Rwanda niko bino bihugu bigenda biririmba mugabo wumva ingene amajambo uyu RDF yavuze ngo twebwe abo mu bwoko bw'abatutsi nta gihugu na kimwe dufise kitwitirirwa
nubwo mubona Perezida Museveni ayoboye Uganda imyaka myinshi na Kagame akaba ayoboye u Rwanda imyaka myinshi, mu vy'ukuri bijya ntabwo ari bihugu byacu. Turazi neza yuko impera n'imperuka abahutu bazokwisubiza ibihugu byabo. Hama twebwe abatutsi rero duce twangara tuyebayeba. Ati rero turiko dukora ibishoboka kugira Perezida Kagame na Museveni bazopfe twamaze kwikebera agahugu katwitirirwa muri Kongo. So sinzi ko amajambo uyumva mu buremere bwayo bwana journaliste, yavuze ngo bakeneye ko Perezida Kagame azopfa na Museveni apfe bamaze kwikebera agahugu kabo kabitirirwa muri Kongo. So ucubona ko iyi ntambara iriko iraba muri Kongo bwana journaliste igamije ku bintu novuga n'ibintu byinshi. Mugabe intumbero nyamukuru ni balkanization, nta kindi. Bakeneye ko aka gace ko muri Kivu byitwa igihugu nkuko rero babyifuza rero bobo gice citirirwa ko ari cyo gihugu cy'abatutsi. Aha ndaza kubandanya amajambo yavuze, yaravuze yandi majambo akomeye, yaravuga ati twaragerageje kuraba ko two kwigarurira Burundi, dusanga mu by'ukuri abarundi n'abantu bakunda igihugu cyabo, umuntu adashobora guhendesha amafaranga ngo babe botanga igihugu. Abatanzania bobo nibindi bindi, unamuhendesheje amafaranga usanga we ahabwo hasize n'ubuzima. Rero abantu twabonye boroshe kumanipira, boroshe guhendagiza n'abakongomani kabisa. Niyo mpamvu rero turiko turabona intambara z'agasakisaki muri Kongo, hakaza imikenyuro iyi, hakaza indi mikenyuro n'iyindi gushika na nubu. So tubandanye bwana journaliste, twibuke yuko haguma hakwiragizwa inyigisho zivuga ko abazungu aribo baje gucanishamwo abanyafrika. Ibi no mu mashuri niko tuvyiga. Abakoroni. Ibi niko tuvyiga no mu mashuri yuko kuva ku muzo w'abazungu nibo baje kuducanishamwo. Bamwe ngo babita abahutu, abandi abatu n'ibirenge. So izi mvugo bwana journaliste, izi ni imvugo novuga ziriko zirakoresha cyangwa se zikoresha abantu bamwe kugira banyegeze iyi plan abatayibona. Sivyo? Ikintu je nzi ku muzungu bwana journaliste, na Trump yaravyivugiye, umuzungu ntafashanya atanga. Iyo aguhaye ikintu nk'ifashanyo abakuguranye, abazi ingene aza kukirekipera. Ikindi kintu nzi ku bazungu, abazungu ntibakorana n'abantu b'incabwenge, bakorana n'abantu bari faible, bashobora kumanipira, donc gukoresha uko bigombeye. Niyo mpamvu uzosanga abaprezida benshi b'icabwenge muri Afrika babica kuko babazibira inyungu zabo. Hano tanga uburorero, abarideri benshi bica muri Afrika ba Gaddafi, ba Saddam Hussein, ba Thomas Sankara, ba Rwagasore, ba Ndadaye Melchior, aba bose tuvuga ngo bishwe n'abarundi bagenzi babo, bishwe n'abanyafrika bagenzi babo. Ego nukuri mugabo n'abazungu baca kuri bene wabo. So nukuvuga aba bene wabo bacibwa ko kugira ngo bice abandi n'abari faible, n'abantu boroshiko, nukuvuga bari manipulable. So aha rero kubona Museveni arambiye ku butegetsi imyaka n'imyaniko, atana kudeta nimwe bamuteye. Kubona Kagame amazi imyaka irenga 30 na atana kudeta bamuteye, atana hende no ku butegetsi, tubibone neza dukanure ukuri nuko ari amapiyo y'abazungu. Nta kudeta nimwe ikunda muri Afrika umuzungu atayiri inyuma, ntibikunda. So urumva rero bwana journaliste, nari nkwefye gato ya mugabo, reka ngaruke ndarisha sidabura abantu bumve fondement y'izi ntambara ziri muri Kongo. Sivyo? Hariho akagwi ariko bwana Musanguzi ntutujaniranye kabisa uno munsi kwiye kufata kugira ngo tubwire vyinshi. Harakantu wavuze
ngo abenshi bazi yuko abanyafrika yuko abazanye ibintu vy'amacakubiri amoko ari abazungu ariko wabivuze ntiwagombye kudufoborera reyera imico ugomba kuvuga ariko urashobora gufata kanya gato katubwira igituma uvuze ico kintu bon biri clair je nakuze numva bavuga ngo umututsi ngabara umuntu muremure ngafite izuru risongoye bimeze ukunuko ngo umutu nawe abafite izuru rifyasa ukunuko abatwa nabo bari abantu bagufi bakunda kuba izore ibyo nakuze ndavyumva n'ibitabo birahari bivuga ivyo mugabo question à savoir ni cyangwa se ikibazo cyo kibaza niki est-ce que réellement ivyo vyaje ku muzo w'abazungu niko babivuga mugabo siko biri n'est-ce pas que abazungu bataraza abami wasanga ari mu bwoko bumwe yego abaganwa wasanga ari mu bwoko bumwe none ko ikibara mu bwoko bumwe naho nyene ko so ni bimwe navuga bo iki kiganiro tuzogutera umwanya wacu cyangwa tuzorondera abatama badusumvye ubumenyi badufashe kugisesangura mugabo abazungu baraje bashimangiye ivyifuzo n'imikorere y'abanyafrika ku kintu cyo gucanisha mwamoko nivyo bashimangiye nukuvuga abazungu ingene bameze na kivuze bakorana n'abantu bari faible wowe nimbe yabonye kuri faible aca kwereka yuko ujya mugenzi wawe agomba kukubonera agomba kuguhohotera ujya muzungu nyene cyo gukora n'igiki agupropoza ama mesure de sécurité akana kwemerera yuko agufasha kugira ngo ujya ubona kumenga ari fort umufyonde kandi rero aba bazungu kenshi nkunda kuvuga ko bakora nka shetani kwanza benshi ni n'abashetani kuko arakwereka yuko ujya muntu ari umwansi wawe mwitanga utamwitanza azokumera nabi wamwitanga umumenashije wa muzungu nyene acaja kuri wa wundi tiwabonye ibyo akagukorera nawe mugira ukuntu donc bobo baryoherwa Afrika tuguma tujyana niho baronka inyungu zabo yes ibi rero ni bimwe navuga muri cyaganiro cejo na leta y'u Rwanda mu karere iyi region turimwo yose nishobora gutekana ibindi bihugu bitekanye nigikunda voilà que uyu mu FRD nako uyu mu RDF yafashwe yabivuze neza yaravuze ngo twebwe abo mu bwoko bw'abatutsi nta gihugu dufise kitwitiriko uburundi n'ubw'abahutu u Rwanda n'ubw'abahutu Uganda ni y'abahutu Tanzania ni y'abahutu Kenya ni y'abahutu twebwe abanyarwanda nako twebwe abatutsi nta gihugu dufise kitwitiriko aha rero ko uburundi ari ubwabo bose aha rero nivyo ngoma nce mbaza none ko tuzi twebwe mu Burundi bo kuva kera hari amatora usibye ko twari dufise mu metre wa puci buyoya vrema buyoya tamutoye akene gutwara yarishiraho na problème mugabo il n'était pas hutu yara gouverna yarayobora kandi baramuyoboka cyane gose sinibaza yuko harabiyumviye kumukita kudeta buyoya babishobora so ibi rero bariko biyumvira ngo ntabatu ngo Rwanda ngo nubwo abahutu ivyo babikura hehe nyene ko tuzi yuko mu Rwanda hari abahutu n'abatutsi n'abatwa mu Burundi ko tuzi hari abahutu n'abatutsi n'abatwa cuja muri Kongo naho muri Kongo haramo karenga majanane kwandika impapuro ijana kazimana Tanzania niko kuko so ibi rero bona journaliste izi ni nyigisho bakoresha mu guhenda bamwe bo mu bwoko bw'abatutsi bakabereka yuko abahutu ni benshi nitutabigenza uko muzokwisanga mwagiye kuba abaja babo mugabo mu mateka ya region nta na hamwe ndumva abahutu bagize abaja abatutsi nta na hamwe kandi abahutu nibo benshi usibye ko twagiye twumva ko abatutsi ahubwo aribo bagenda bagira abaja abahutu mu bihugu bitandukanye kandi byinshi so iyi rero iyi ni piyo reka mvuga ko ari piyo ijya kuri bano bantu bariko barayitera ni piyo batera mu dutsiko
tumwe tumwe tw'abatutsi mu kubumvisha yuko bagomba gutanga umusada kugira ngo bironderera agahugu kazobegukira kabitirirwa muri Kongo. Mugabo ibi nukwihenda kuko bibutse kwifuka bwakeye, bibutse gutora ibuye umusore wako. Yes, bibutse kwifuka bwakeye. Kandi ikindi kintu mvuga bwana journaliste, aya majambo izi mvugo iyi ideology niyo kurema misanzwe, iyi niyo guprovoka genocide. Urumva aha bariko bagerageza kurema ihonyabwoko muri region. Utigute nka hamwe abahutu boca bakorera kuri ideology naba bariko baravuga uti twebwe abatutsi tugomba kwikebera agahugu muri Kongo n'akarorero. Abahutu bacavuga ati izimbwa ziko zatuvyonga bwa zikora ikintu kanaka tuzihashe tuzimena umutwe. Bibaze ko byoca bigenda gute? Genocide yo bigarutse. Genocide ibibaye directement. So icingenzi rero bwana journaliste, ndashaka gutanga impanuro d'abord mbere yo kumbandanya. Wa musorewe uri umuhutu cyangwa uri umututsi cyangwa uri umutwa cyangwa uri n'ikindi kintu, nimba uri umunyamurenge cyangwa umushi cyangwa umufurero, icuri cyose uri muri region de Kralak, nta muntu numwe yamariye ubwoko, nta wica ubwoko ngabo mare ntigikunda. Kandi twese dutegerezwa kubana mu butandukane bwacu neza cyane. Nivyo kunda yuko abahutu baba mu gihugu cyabo bonyene, ntibikunda. Abatutsi ntibagomba ntibikunda ko nabo bakana mu gihugu cyabo bonyene. Abatwa niko kuko mu butandukane bwacu tugomba kubana twuzuzanya. Ibi ni Imana yabikoze, ntabwo ari sanganya ryabaye ngo twisange kwisi tumeze uko. Wapi? Mu butandukane bwacu tugomba kubana ukunyene kugira ngo twuzuzanye. So reka rero mbandanye. Igituma ndiko ndavuga bwana journaliste yuko ari piyo ijya igitiginya mwinshi cyabari muri izi za M23 za RDF naho mu bwo batutsi igitiginya mwinshi. Yes, mugabo rero ikindi kintu rero ngomba kuvuga cyo kugura amasa abantu kuri front usanga benshi harimo n'abahutu bari kuri kote y'ababita ngo nabatutsi ku mafro bariko none kubera iki aba bahutu bagiye gufasha abatutsi bibaze barahendwa bo bababwira ngo nuguharanira uburenganzira bw'abakanaka. Mugabo abakanaka bandi bakoresha babandi bariko bashaka kugwanya kugira bashike ku nyungu zabo. So ibirebo na journaliste nivyo ndiko nshaka ko turema mu bantu tureke guhendwa icambere cyo mumenya uko atamugambwe ubwoko bumwe buba nta numwe nani igisirikare cyo bwoko bumwe gishobora kuhaba. Niyo mpamvu iyo byahabaye nkunda gutanga akarorero tujya mu Rwanda RDF la majorité y'aba officier n'abatutsi majorité n'abatutsi. Iyi rero ni handicap ikomeye muri kazoza kuko abahutu bazogira igihe birevolte bavuga ati no kubera iki mu nzego tutarimwo reka tugire revolte. Byari kuba byiza iyo batwigira ko mu Burundi nubwo natwe twabishitse ko hari amaraso yabanje guseseka inyuma y'imyaka itari mike. Byari kuba byiza ko iyo batwigira ko bakara mu Burundi bimeze gute kubera ko tuteko twumva mu Burundi banakabidoga abidoga ndahamya yuko ari babandi binda zituzura. Hari abantu badakunda amahoro babonye abantu bikundaniye barondera ntibateranya. Ibyo turabidise normal bariho babandi abona abantu bariko batwenga we bakajingitwa cyane gose musisa. Abo rero nibo baguma bateranya abantu. Abo nibo baguma barunga umunyu uti wabonye babandi wabonye uko bona musisanguzi. Twavuganye ko mbabarira nkavuga nkahizi umunsi umunsi umwe kugira ngo twigire muri Uvira. Urabona rero mu Rwanda umenga haragacerere umenga baranyuzwe n'ingene bayobowe. Mugabo c'est pas vrai. Nukuvuga leta yaragize inguvu nyinshi irazimya bene gihugu ibima aho bavugira sivyo. Mugabo rero cha wibaza nivyashika bakarindagira bakaronka aho bavugira bizogenda gute? Ibintu bizoba bicane hazoba caba ya revolte nye. Reka nakubwira ikintu kimwe bwana journaliste utazi.
umbabare ndakivuge même si hari abataza kucemera no kugitahura turazi yuko mu Rwanda hemejwe yuko habaye ihonyabwoko sibyo ihonyabwoko ryaremejwe kandi bavuga yuko ihonyabwoko ryakozwe n'abahutu bica abatutsi sibyo bica abatutsi ibigiye kuraba amaplan ingene byagenze byapanzwe n'abazungu bagemeza kugira ngo iyi abahutu cyangwa se FDLR nko babyita ntibaze basubire kugira n'amahirwe yo gukandagira mu gihugu cy'u Rwanda sibyo kugira ngo amakunga duca afasha inkotanyi kubatuza bityo uko bagarutse gukora genocide sivyo mugabo ngo manda kubwira ibanga abantu batazi uzi ko muri FDLR aka kantu kumve n'abandi bagakuruguture mu bakomanda ba FDLR uwo buzi yuko bibiri vya gatatu ari abayoboke ba Kagame muri FDLR yes intera bajya bitwa intera hamwe mu bakomanda bayo bibiri vya gatatu uwo buzi yuko ari abayoboke ba Kagame tigute rero kandi ari we yigwanye ninde yakubeshika gwanye FDLR Kagame yo hava yosura kuja muri Kongo kurondera yi yari kararondera muri Kongo ndiko ndakubaza FDLR ova muri Kongo Kagame yosura kurondera yiki tuvugana ukuri c'est ça so nukuvuga iki haradutse ivyitwa ngo ni mihari igwanya leta y'u Rwanda ivyawe na Kagame ubwiwe en personne niwe yabarema agakreya ibiroberi nimuze mutera u Rwanda nukuvuga muri bajya baroberi babage gutera u Rwanda wasanga bamwe bo mu bakomanda gusa ari bo bazidiri ya Kagame akavuga ati mwebwe muri abantu banje itsoke abandi ntibabimenye babeho bazi ko muje kungwanya nukuvuga amanama yose yaba Kagame yahabwa raporo amanama yose plan zose wanashaka na plan nyinshi ni wazibapangira bamwe atavyo bazi ari wabiri nyuma yes abagace baje ngaho ngo tugwanya leta y'u Rwanda wowe ugwanya leta y'u Rwanda uyobowe n'utwara u Rwanda bigenze gute iyi niyo mpamvu imwe ituma mu Rwanda gushika ubu intambara idakunda nta mugwi n'umushobora kuvuka ngo ugwanye u Rwanda kuri kano kanya Kagame yari yubatse ku buryo umugwi wose uvuka usanga mu bakomanda bawo ahafisa abantu biwe le preuve rekana gwakaro kari très simple muri Kongo commandement ya Kabila commandement ya FARDC ni Kabila 100% nukuvuga Tshisekedi afisa abame de troupe mugabo commandement ya Kabila Kabila no wandi wa Kagame voilà none gute hovuka umuhari ugwanya Kagame ukorera muri Kongo igisirikare cya Kongo ari cya Kagame ari bo bafise commande biragoye iyi ni politique abantu badakeneye kumva kandi ari yoboye akarere ni byiza ko rero turabivuga bavyumve babimenye bwana journaliste nigeze kubaza amateka y'umuhari bivugwa ko ugwanya leta gwitwa FRN ndabirondeye ubuvuba yes nako FRN igwanya leta y'u Rwanda ndabirondeye ubuvuba aho bitangazamakuru bishi byo mu Rwanda byari bitangiye gutangariza ngo FDNB igisega cya Burundi ucarashe kirica abagwanyi barenga ijana b'uyu muhari wa FRN baca batangaza yuko ngo Burundi bwaraye butabaye igihugu cy'u Rwanda karabikoze ku kiganiro mu buryo bugufi cyane gose mugabo ngomba ndabivuge ampe unkundire nubwo tuganira cyabaye kirekire ndabivuge mu minota nk'itatu cyangwa 5 sivyo bwana journaliste iyi FRN nivyo bivugwa ko ari umuhari w'abaroberi ugwanya leta y'u Rwanda wanashaka barigeze no kuba bari mu kibira kuri kote y'u Rwanda ivyo ndabizi so naraperereje ndabaza makuru amwe wanashaka w'umu FRN si tu veux bien ko nari documents ndabaronka hama ndababaza ati none ravitaye mamwe bwe bigenda gute ko tuzi yuko mu Rwanda injya ari kibazo
mwebwe mwiravita koma byaba ibyo gufungura canke ibigwanisho bya gisirikare so yarambwiye amajambo ateye n'ubwoba ahubwo nakumiza ndagusubiriremwo yarambwiye amajambo ateye ubwoba kandi yakumiza yambwiye ngo hariho ibimodoka bya gisirikare RDF bafata bagapakiramwo ngo ibiryo ngo bakagenda ngo bakabisesa ngo ahantu ngo ibiryo ngo biba bisa ngo nivyononekaye ngo hamatwe bw'aba FRN duca tuja kubiyora iki giharura cumva wewe ubishire mu bwenge RDF igenda gusesa ibiryo mu kibira ahantu irabisesa igaca yigira ni system FRN igaca igenda ikayora ubwenge babukura hehe nibyumvikana kabisa so ndagusubiriramo bwana journaliste boko mabaza kumena misi yose ugira aha boko mabaronse injya zone karabasesa ko tuzi ko ubu bari muri funga mikanda ego bagaca baja ngaho bakabisha abantu ngo FRN ngo numahari w'abahutu ngo ugwanya leta y'u Rwanda wowe ugwanya leta y'u Rwanda ari kugaburira ibaze ugwanya leta y'u Rwanda abakomanda bawe ari abakomanda ba leta y'u Rwanda so ibi nituvyemere muri region hariho politique iriko irayobora mugabo kandi iyi politique barabye nabi irahinduka nabi ego irahinduka nabi kuko biriko biragaragara biriko biraja habona ni vyiza yuko rero habaho ico novuga kuvugana ukuri ego tuvugana ukuri tureke kuza turasukana ndazi neza yuko ukuri kurabohora benshi ego mugabo kubuha bake abashize imbere ikinyoma ego abo kurababoha kabisa kurabagira imbunuza mugabo benshi barabohoka cyane gose ni byiza rero yuko tuza turamenya amateka y'akarere turimwo kabisa bwana musanguzi twayaze vyinshi inga imbere yuko duhindura sije unkundire gato ibintu ngaruke mu Burundi gato naho sivyo ngaruke mu Burundi bwana journaliste turabizi yuko mu Burundi hahatswe kuba kudeta muri 2015 ibi turabizi kandi nubu boronka agaco kingene bakubitiye kudeta boyikubita sanduti hari umuntu acaye bazi kibazo none nimbe nkuru nziza yari mubi na neva ni mubi ibaze abategetsi bose b'abarundi babe babi ninde mu president tuzasharike kuba mubi ndadahera bingene bamugenjeje na president ashimwa na bose sivyo ndadahera bingene bamugenjeje ni bantunganya abanyingene bamugize nabo kwa gasoro baramutera amabuye baramutera amavyi ari president de la république ego ni bantunganya nkuru nziza araba na neva araba none karashize ingani aba president bacu bose babe babi ibi rero ni ibintu iyo umuntu uri kurabivuga akwita umunyamacakubiri jewe sindi umunyamacakubiri jewe sindi umunyamoko mugabo ukuri mbanzi ndagusangiza n'abandi niyo mpamvu nca nsaba wewe ubuzi ibisumba ivyonzi tuja muri commentaire wandike cyangwa undungikire audio uyirungike mu buryo busanzwe ubwo ari bwo bwose tuyigucishije ku rubuga rwacu cyane gose ari ibeshu zimba mvuze canke ari ibishimangira yirungike so rero ibi byabaye mu Burundi no muri Tanzania byarahatswe kuba turabizi yuko umaze imisi wumva president wa Tanzania uyu Samia Suluhu nawe amajambo amaze imisi avuga batanguye nawe kumugira amajanja so ni bande iki ni kazi umuntu wacha yibaza ni bande nyine none birikora bikora abantu hari hakagwi k'abantu karajwe ishinga no kudurumbanya umutekano w'akarere cyane gose nico gituma abantu bo mu karere tugomba kuva mu gacerere umwe wese agwana uko ashoboye hari aho tuzi kugwanisha karimi tuvuze induru dusemerere abazi gufata umuheto bawufate abazi kuyobora umwe wese uko ashoboye kugira ngo kano kagwi tugatuze mu karere kacu hariho umuntu yanyandikiye no muri commentaires z'ibigano byacu yabyanditse ngo none ngo tuguma tubona
ngo bavuga ngo bagomba kwimplanta empire hima byavuzwe kuva kera hariho n'amadokima abitemwanya babivuga mu madokima ngo none ngo kubera iki peuple bantu ngo nayo ngo itokere empire yabo urumva ivyo bintu urumva ivyo batanguye kwibaza ngo kubera iki peuple bantu itokere empire yabo urazi namwishuye namubwiye nti kuvyonzi ku mateka ya peuple bantu n'abantu umenga ntaco bitayeho banyugwa n'ivyo bafise baraba ivyo wabo gusa ivyo ni nka jewe iyo ni imbono yanje uwundi nawe aze kugira muri commentaire cyo yavuzeko aze kuza kabisa cyangwa turunkira ubutumwa so urumva rero nabakanaka batanguye kwibaza ati kuko none nako tutokora empire yacu aha rero bwana journaliste uca wumva yuko nkamwe hatogira igikogwa ndavuga cyane gukaburira urwaruka kwitaho akarere kabo cyane gose utitaye ngura umuhutu ngura umututsi urumutwa kuko aha tuhumvikane nta muntu ahitamwo ahavukira nta numwe wowe wisanga wavukiyaho ivyo sona nyoko barabikora uko ugasanga wavukiyaho rero aho wavukiye ugomba kwafata nk'iwanyu ukabungabunga nk'iwanyu izi nyigisho zibesha abantu ngo bakanaka nta wabo bafise ngo nivyangazi nibiki nindi yababeshe nindi yabangaje so mumbabarire nabuze amajambo menshi mugabo ni kubera ko hari ibintu biko biranshegesha muri iyi minsi numva bikandengera bikambabaza vraiment umuntu afise ubwenge akabeshwa yaciye ku ntebe y'ishuri bakakubesha ngo kunukunuko hari commentaire nabonye umuntu kuganira kiraba twakoze aho yaciye imigani ngo uteranirwa garamye ngavuga ngo ijuru ri hafi ibintu nk'ivyo ngo nibaze kabandi bashonje so tuje tuvugana ukuri vraiment tuje tuvugana ukuri sivyo jewe ubushatse kunyegeza inyuma y'ubwoko kugira ngirire n'ababandi nabishobora nukuri nabishobora cyangwa nshatse kunyegeza inyuma y'ubwoko kugira ndane mfunguye nobikora mugabo bibi vy'igihe gito kuko ikinyoma kimara umunsi nikimara umwaka cyane gose none kubera iki abantu babazwa nuko tuvuga ukuri tugushira habona ibaze nukuvuga umunezero wabo tugume muri bwa buhumyi bwa bujiji imyaka n'imyaka indi yicume abuzukuru bacu ukukuri bazugukura he nanama jewe ego nagize amahego nasomye ibitabo mugabo wumve ngo mu myaka iri imbere hazoba haranditswe amaversion menshi y'ibitabo ayukuri nayo ibinyoma byinshi kubyo bizo abantu bazoja mu rujijo bavuga ati none iyi version ivuga uko iyi vuga uko iyukuri ni yihe ni vyiza rero yuko tubivuga tubisemerere hakiri kare abantu bavyumve babeho babizi nukuvuga wewe ubije mubizi uvuga uti ego ndabigiyemo ngiye kurondera inyungu zinizi mugabo ndazi yuko atari ko kuri kwibihari sino tugumye duhoze ngo uhaze ngo ntibaze kandi bashonje ngo ninde haze ahaje hari amafaranga bariko barampa ko niko ndavuga ibi nawe ni patriotisme gusa none mpaziki babazi reka dukebereze ngaha bwana journaliste reka dukebereze ngaha tubandanye na sije bwana musesangozi no musi uragiye maze kabisa umwanya urawumaze mugandazi yuko abantu bacu bitabaguye nabi ariko bwana musesangozi tugaruke neza na neza kuri sije cyangwa muri situation yo muri Uvira ubona yuko ari nayo abantu benshi bari bakeneye nayo twavuze mu ntangamarara ariko badutunge cyane kubona twaciye tuzana izindi nkuru ariko nuko zaje zikene bwana musesangozi fata umwanya tubwire situation yo muri Uvira ko vyimeze nariyo ariko baratubwira ko M23 hari ibibanza yamaze gukokipa iri kiregereza igisagara ca Uvira urakoze cyane bwana journaliste ariko n'abadukurikirana batwihangane nimba twabarambiye canke twavuze ibitari ivyo commentaire hari baze kutubeshuza canke baturungikira ubutumwa mu buryo bwa audio abifuza ko tucisha ku rubuga turabikora kabisa bwaba ari ubeshuzi bituvuze ntaco bitwaye turabucisha kuko babuduha kose ukira ko office message so kuri situation ya Uvira kandi Uvira yose nitumye mvuga amajambo bwana journaliste wowe nakumvishije ubutumwa bw'abantu bari muri Uvira nahamagaye wumva twavuganye nuko twakoze iganiro kirekire najya amawodo nari kuyacishamo sivyo bakabyiyumvira
bwana journaliste Uvira kuva mu kwezi kwa kabiri bariteze yuko M23 ihinjira babiteze kuva mu kwezi kwa kabiri ubu turi mu kwa gatanu itariki 22 arabaye hatare yameze sivyo rero kuvuga ngo hari ubuce bafashe ngo begereje Uvira ni bande babivuze ni binyamakuru biriko biraza ahubwo rero mbabarire gato tibagira yuko ivyagoma nabo kavu navyo ne twabimenyera ku binyamakuru mbabarire gato M23 yasohoyira iremeza yuko yafashe ubwo buce turazi yuko agace bafashe basora itangazo ntajyo turabona none no kweke batarisohora so ibi ni bimwe ndiko ndavuga nyine bwana journaliste iyi M23 yarasutse amafaranga menshi mu ma media atandukanye sivyo ayandi ma media yo mu Rwanda menshi murabizi yuko adandaza ibinyoma hariho nka media nabonye yubaho kirandika ngo bafasha agace ngo kitwa Rugina ngo kilometero 3 bya Uvira ako gace karabaho nikanaba Rugina nibaje muri maps bakandi tureke na maps umuntu ari muri Rugina bakadukurikirana aze kwandika muri commentaire cyangwa uwo bazi kano gace kitwa Rugina hava tubwira ko kabaho so barahimba inkuru z'ibinyoma kugira ngo bareme ubwoba mu bantu batera ubwoba ingabo ziri ku rugamba bumve yuko basugerejwe bwana journaliste M23 arageramiwe ku rubuga rw'intambara bo iyo ndi kubivuga abantu bava ngo ni fanatisme nta fanatisme irimwo ko barabizi yuko jewe sindi mu wazarendo sindi mu FDNB sindi mu FRDC twebwe twahisemo gushira ukuri ahabona cyane gose kuko twahora twonka amabere y'ibinyoma y'abanyarwanda baduha amakuru y'ibinyoma amakuru unayumvise wocu utekera ugahunga duca duhitamo gufata mikro natwe cyane gose kugira tuze turatanga amakuru y'imva sivyo iyi M23 bavuga ngo iri ku birometero 3 na Uvi M23 nifise nko irase ku birometero birenga 5 aho Uvira bayifashe kitarasa muri Uvira nimba ari ya kilometre bayifashe mugabo hari kuba deja arete muri Uvira nibavyumve rero intambara ahantu isutamye ni muri Katogota Katogota niho bari ko barasana kubi byabankiye ko bagira mu ruvunge byanse kabisa abarundi barabambye akatavuzweho ni hejuru muri za Rugezi barabambitse ibara zafizi barabishe kubi barabafyondafyonze barabatse n'ibigwanisho muri yindwi ku rugero sinzi ingeno bivuga intambara muri Fizi ziko zibera Minembwe centre bagoma no kureka ikibuga c'indege none boshira inguvu mu Minembwe atura kilometre bamaze kuhafata so tugerageze rero kuza turabalansa amakuru turonse tuze turashira mu gaciro sivyo nta mu M23 arahonyora atura kilometre Uvira kabisa igihe azoba ari atura kilometre azoba muri Uvira deja azoba ni ndani azoba muri Uvira deja none Katogota Kamanyora iri atura kilometre oya ni 70 kilometre Kamanyora none bagize atura kilometre baciye hehe mbugo wa wundi rero babaye bivejuru bakorotse baba mu jura kurokera 3 kilometre so iyi ni nkuru y'ibinyoma tutonatebako sinonayitebako nta nabyinshi misenda nayivugako gusa ndagomba kumenyesha abadukurikiranye yuko ibitangazamakuru byo mu Rwanda bafise politike yo kurema ubwoba mu bantu sivyo babeho bazi yuko kabaye nayo shwi muri Uvira baratekanye pardon Uvira bene gihugu bibereye mu bikorwa byabo kawaida natwe mu Burundi abenshi bapavye Uvira barayifashe abari atura kilometre abari muri Amerika bo bayicumujya ngo umushawona Uvira gisibiko umushawona Uvira basheka bayifashe bya wapi bashari Kamanyora Katogota so tureke rero kuza turahuruza tureke no kuza turakuragiza amakuru y'ibinyoma hariho umuntu abonye iyi link yabava ngo Uvira ngo atura kilometre M23 kilometre d'Uvira baca bayisanzaza bakayikwiza abandi bakagwiza ubwo mu bantu gukwiragiza inkuru si bibi mugabo irabiye inkuru yariyo eski inkuru ni ukuri irizewe hamone kuyikwiragiza sino ukwiragije inkuru y'ibinyoma nk'izo ziko zirazunguruka
uba wifatanije n'abajya babeshi mu kurema ubwoba mu bantu. Kenshi nkunda gutanga kano karorero 2015 abarundi bahunze intambara yo ku mbuga, bahunze intambara yo ku maradiyo gusa, kandi abenshi bahunze nabo mu buce hataberemo na manifestation za Kirundo zande, hari manifestation zaba mu Kirundo nibo benshi bahunze kubera ya maradiyo. So nubu rero ntaho bagiye, baguma barema ubwoba mu bantu kugira ngo barabe yuko abantu bahungiye muri vya bihugu vyabo, hama bironkere abasore n'inkumi batwara mu ntambara, bambika impuzu za gisirikare ku nguvu, bo bazoba bahunze intambara mugabo bazoba bagiye kurwana ya ntambara. Ibi rero tubima amatwi, tuvyima amatwi, ibi binyoma tureke kubikwiragiza. Imbere yo gukwiragiza inkuru yitohoze neza, umenye kariyo. Hari ibitangazamakuru bibyizewe bitanga amakuru y'imvaho. Akarorero bana za BBC nubwo zihora zihuruza, sometimes zitanga inkuru bazifitiye ivyemezo, nubwo baca bashiramo akantu k'ingobora. Uribuka igihe intambara zako zibera muri Rugezi, BBC ukuntu bayanditse, bavuze ngo la guerre ngo tarive, donc intambara ngigeze a 80 km ya Uvira, urumva a 80 km mu gihe intambara imaze amezi 3 iri a 70 km. Kubera ki a 70 batayivuze, irevre ni inkuru ya vrai batanze, mugabo hari kandi kantu ko kurema ubwoba mu bantu baciye bongerako. So rero tugerageze kuza turaha agaciro iby'agaciro, bitari by'agaciro navyo tuvyima agaciro kabisa. Twayaze vyinshi bwana Busango, zikangira ko ndagushimira cyane kwino nkuru kabisa, utakaje energy nyinshi. Ndazi yuko tundabira kandi kugira ngo ndakurabira kandi kugira ngo usubizemo energy washoboye gukoresha, kandi ndagushimire cyane. Yes, ndagushimiye cyane na bona journaliste. Reka nshimire nabaza kumva iki kiganiro, kandi vraiment ndabasabe commentaire, s'il vous plaît, ndasabye commentaire. Hari abatama babahinyanyuzi bazi vyinshi bahora batwumva bakihorera, ndabasabye mugire commentaire. Buriya ziya commentaire ziradukarisha natwe tukamenyeraho ibindi bitandukanye, ziraduhubura ziya commentaire. Rero mudufashe vraiment mugire commentaire, aho twanyereye mutugarure, aho naho twakubiseko namwe muce mudoda ku musumari kugira ngo bikomeze kuba byiza. Yes kabisa, kandi ndabashimire cyane mwese twanyuma kino kiganiro. Nizere yuko mwashoboye kumenya byinshi bigiye bitandukanye, narya mubone musasanguze musaduhaye ikiganiro kinini cyane, ni rya mbere mu mateka. Tangura ko ari ibiganiro, kandi nibaza ko si cyanyuma dukoze ni cyambere cyatuje ku rubuga rw'intambara, naho rero mu biramvuye nkuko bivuze cyo dusimbira ku rubuga rw'intambara, naho turabe ngene ibintu byifashe muri Rutsa. Kandi ndabashimiye cyane, ndababwira ati bye bye, mukanya gato turongera.